Iminsi ibiri niyo yongewe ku kiringo c'imisi 5 no kuvuga kuva kwa 13 ruheshi gushika kwa 17 ruheshi uyu mwaka cari kigenewe isekeza ryo gucandaga ingwara y'agasama ku bana bakwiza amezi 6 ariko batarashikana imyaka 5. Muganga Bizimana Jean Claude umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga aratanga icyizere ko mu iyo minsi ibiri abana bose bashobora kuzoba bacandazwa. Iyi minsi ibiri abo bari basigaye nabo bazoba baronsa akaryo ko kwicandagisha kugera ku munsi w'ejo twari tumaze kuronka abana barenga ibice 75 kwijana. Mugabo hashobora kuba hariho abacijijanya imitima, hariho nabo duhora twumva ivyo gucandagisha abana usanga babitinya nkumbure kubera inyigisho bagiye bararonka zo mu mashengero basengamwo. Nagomba ndabatera kamo kuri iyi minsi ibiri yongeweko hari abana basigara badacandazwe, nta na kimwe cyo bituma. Aributsa abarundi ko gucandagisha ibibondo vyabo bitazoherana n'iryo sekeza kuko n'izindi caco zizobandanya gutangwa. Ahubwo ubu rero tugiye gutanguza iyindi ngendo yo gukomeza gucandaga abana buri gihe. Incanco zitangwa bivanye n'imyaka umwana agezeko, imisi amaze avutse. Tugomba rero ko mudufasha guhimiriza bene gihugu bije mu migigwa, mu migenzo ya misi yose. Nivyo hariho abavyeyi benshi bakurikiza ikirangamisi cyo gucandagisha abana, ariko hari n'abandi bacandagisha abana incanco 2 3 bagaca bahagarika. Twibutse ko mu gihugu cyose hitezwe gucandagwa ingwara y'agasama abana bagera ku miliyoni n'ibihumbi 143 n'ijana na 65.